ikibazo ca mbere mumbajije numva gifise ibice bibiri bihambaye. Mu mwanya wa mbere mwashimitse ku majambo meza twumva avugwa n'umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye. Igice ca kabiri naho numvise muvuze muti yarongeyeko ko yabuze abamufasha. Numva umenga ico n'ikindi gice twoheza tukaza kugarukako kumbure mu bindi bibazo. Ngomba maze shimike kuri aya majambo meza. Nivyo haraciye igihe kuva Perezida Ndayishimiye afashe ubutegetsi, rimwe na rimwe akaza aravuga, iyo avuze ukumva umengo arafise intumbero yo kurondera gukosora bimwe mu bibazo bihanze Abarundi. Hariho ibibazo bimwe wumva ko ata ntumbero gushika uyu munsi arigera yerekana, hakabaho n'ibindi bibazo wumva ko umengo biramuraje ishinga. Ahantu utanga nk'uburorero mbere wagira uranabivugako nko ku kibazo kijanye no kurya ibiturire. Mu ntwaro iheze, dufashe ko ari iheze intwaro ya Perezida Nkurunziza, y'umuhisi Perezida Nkurunziza, Uburundi bwagumye budomwako urutoke ko ari kimwe mu bihugu vya mbere haba mw'isi, haba muri Afrika, haba mu karere turimwo vyiziziwe no kurya ibiturire. Mu gihugu nyene hari amashirahamwe yagiye arabikora ko yerekana iyo ngendo yo kurya ibiturire. Mu mashirahamwe yigenga turafise n'uwagandaguwe azira ico. Ernesto Manirumva yishwe kw'itariki 9 y'ukwezi kwa kane mu 2009 azira amatohoza ariko arakora ajanye n'ico kibazo. N'abandi bakora muri ivyo baragiye baragira ingorane, ku buryo igihugu cacu gisa nyene n'icumengo caramaze guheberwa ukurya ibiturire, aho abategetsi igiturire umengo n'ingendo, umengo nivyo nyene bitegerezwa kuba. Amategeko agahonyorwa icese imbona nkubone. Rimwe rero mu majambo Abarundi batanguye gushimira Perezida Ndayishimiye n'umunsi mu kwezi k'umunani avuga n'inguvu nyinshi inyuma y'imisi abasendede bari bamaze bariko basengera hari ingozi abategetsi bose, hanyuma ahamagara abategetsi guturira ngo ivyaha vyabo amakosa yose bakora, muri ivyo ashiramwo mbere ivyo bijanye no kwonona amatungo y'igihugu. Ku munsi wo kurangiza ayo masengesho yabo aca aravuga ko avuze imbere y'Imana ko bagize indahiro ko ivyo kurya ibiturire babisezeye, kandi ko bagiye kwerekana amatungo yabo yose nk'uko bitegekwa n'ibwirizwa shingiro kandi bigategekwa n'ayandi mategeko y'igihugu. Perezida Ndayishimiye yabivuganye inguvu, abivugira imbere y'Imana, abivugira imbere y'Abarundi bose. Yatanze indwi zibiri gusa kw'ico gikorwa bazoba bagikoze. Aha no kwibutsa ko ico gihe baza bamaze no gucerwa, kuko bari bagenywe mu mabanga mu kwezi kwa gatandatu mu 2020. Ni ukuvuga ko mu kwezi k'umunani bagira bakwiza amezi abiri batarakora ico gikorwa, kandi bategerezwa ko baragihejeje mu minsi 15 bakija mu mabanga. Ariko umuntu yagira ati ko barinze bikubita gashi, ico kintu ni ciza, ariko nticyabujije ko atanu ukwezi kuhaciye wa Evariste Ndayishimiye wenyene agaruka akivuguruza akavuga ko ivyo guharura ivyo kwerekana amatungo bidashoboka, ko muri bo hari abafise amatungo menshi cyane ku buryo ngo bomara n'indwi yose bataraheza kuyaharura. Aho ariko abibwira igihugu kirimwe abantu bishwe n'inzara, ariko abibwira igihugu ubukene buriko burica abantu, aza kuturatira ko dufise abategetsi bo batunze ku buryo batagishobora no kubaha amategeko y'igihugu kuko ubutunzi bwabo bwabarengeye. Ibi bintu byarakamaramaza. Niho rero umuntu yaciye atanga abwira ati mbega wa mukuru w'igihugu dufise ijambo ryiwe niriye, arashobora kurahira imbere y'Imana, akarahira imbere y'abanyagihugu, akarahira imbere y'abantu bose, yemeza ko ikintu kizoba atanu ukwezi kuhaciye, akivuguruza. Niho abantu baciye batangura kugira ikibazo bati bwa bundi
ubutegetsi ategeza kuba atari we bufise, butegeza kuba buri mu minwe y'abandi bantu bamutegeka, ari bamubwira bati genda uvuga iki, ibi navyo wabivuze tutabivuganye urabaga wifasha, asigara arondera ingene ahasohoka. Si ngaho honyene yagiye aravuga neza, no mu bindi bihe twaramwumvise rimwe na rimwe ariko aravuga. Akarorero watanze keza cyane ni nk'aka karorero k'ivyerekeye abamenyesha amakuru, aho yavuze ko yipfuza kwimenyesha amakuru bisubira gukora. Yavuze ko nimba ibimenyesha amakuru vyotuma ishusho y'Uburundi riba ribi, ugasanga ibibazo bigumye vyongerekana ku gihugu, ko ivyo bintu bakwiye kuvyihutira, maze wa mugwi w'igihugu urabe ivyo kumenyesha amakuru ukagira inama n'amaradiyo yose yugawe, maze hagatorwa umuti ivyo bintu bikavaho. Ariko rero nta minsi yahaciye, rwa rwego sense inama rurazikora, ariko dusanga ruratoranya abo ruhava ruhamagara. Harabaho ibimenyesha amakuru ubona ko sense idakeneye, nivyo vyabonetse nka RPA. Imbere yuko tuja mu magume, RPA ivyigwa vyerekana ko ariyo radiyo ya mbere yumvirizwa mu Burundi, ryari ijwi ry'abanyagihugu, yavuga amagorwa y'abarundi, yavuga bariko bararenganywa, yavuga bariko barakubitwa, yavuga bicwa, yavuga amabi yose agenda aranga ubwo butegetsi. Abarundi rero bakaguma bumviriza RPA kugira bumve ikiriko kiraba. Ryari iradiyo kandi hijamba abarundi bose. Ngiyo ya RPA iciba imbere y'amaradiyo nyene adashobora guhamagarwa na sense. Gushika uyu munsi nta kirashoboka. Mbere bamwe ku mbuga ngurukana bumenyi barimwo n'abavugira umukuru w'igihugu we nyene, abajejwe amakuru yiwe, baranandika ko hariho abatarimwo muri ivyo biganiro. Ibi bintu vyari bitangaje. Niho handi umuntu atasubira kwibaza ati mbega bimwe yavuga ubwo intumbero ntiyarayifise nziza, hakaba ariho uwundi aca amutegeka inyuma, ku buryo usanga umukuru w'igihugu uvuga uti koko ni wagaba igihugu canke kiriko kigabwa n'abandi tutamenye, tutumvise, batagiye ahabona, ariko batwarira ahataboneka, akaba ari wamutegeka. Turaza kugaruka no ku yandi majambo kumbure mu bibazo biza kugenda biraza, turaza kumbura yandi majambo meza yagiye aravuga. Reka ngarukire kuri ubwo bororero bubiri gusa bwerekana ko hariho igihushane gikomeye cyane hagati y'ivyo Perezida Ndayishimiye avuga, wumva ari ibintu vyiza, ariko hagera kuraba ku rubuga ibigiye gukorwa ukabona biratandukanye gose n'ivyo. Niyo bigize ngo birashirwa mu ngiro, iyo batamuvuguruje ukabona baca bagerageza kubigabanya inguvu, kuko iki cyamenyesha amakuru n'ivyo hari ibyakozwe nk'ibijyanye no kugururira ikinyamakuru Iwacu, barakireka kirasubira kuboneka mu Burundi, baracugururira ivyo ibihano bimwe bari baragifatiye biravaho. Ntako urumva ko kashobotse, mugabo icyo abarundi barindiriye bumvise iryo jambo, bari bazi ko ya maradiyo yabahora baha ijambo, amwe bahora bumviriza ko agiye gusubira kuvuga. Murabona ko n'ubu ico kitashobotse, kiguma aramananiza. Biriko vyankira hehe? Yariko aratubesha canke afise nawe abamugaba bamurahiye bati ivyo uvuga vyose ntuhava usubira kutuzanira RPA ngaha. Aho niho hari ikibazo kijanye n'izi mvugo za Perezida Ndayishimiye. Namwe ndabashimiye ku kabazo mumbajije. Utubazo mbere twani twose uko ari dutatu nshimye kutwishurira hamwe. Ku kabazo ka mbere muragira muti abarundi barashima ko hariho umutwaro w'imbonerakure wari ubahanze mu ntwaro iheze ya Perezida Nkurunziza, ariko ubu ko Perezida Ndayishimiye yoba yabakuyeko umutwaro w'izo mbonerakure. Iki siko ndakibona, ntitukibona co kimwe, gusa nobanza kugushimira ko ubwa mbere bwo ubona ko imbonerakure mu gihe giheze zari umutwaro, kandi ntaco ubeshemwo. Mu gihugu cose imbonerakure ziboneka arizo zicunze abanyagihugu, zibatera ubwoba, zikorana hamwe n'abakozi b'iperereza
mu gufata abantu ibikorwa vyokozwe n'igipolisi ukabona imbonerakure iraza igafata umuntu nayo ukamenya afise ubwo bubasha, bamwe bagafatwa bagakubitwa, abandi bakabugwa irengero, abakenyezi bagafatwa ku nguvu, ibindi bibanza ugasanga imbonerakure zirashobora gutoza amafaranga zikaka amafaranga abantu ku nguvu, ukayoberwa urwego rw'igihugu izo mbonerakure zoba zirimo ku buryo zo zitoba zimeze nk'abandi banyagihugu. Kandi undura naho wabona zigenda guhagarika ibikorwa by'iyindi migambwe, ukabona nk'aba CNL bakoranye ziragiye kubahagarika canke zirafasha uwundi mu CNL ngo aje kugirisha inama, ngo aba CNL bakoraniye hamwe, ukibaza uti none mweko muri mbonerakure mukaba muri abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD, mweho mwakoranye gute mu kuza kumfata? Uko mwomfata ariko namwe mwoca mufatwa. Nimba mwashoboye kugirana inama yo kuza kumfata, mwumva mweho mutakoze inama y'umugambwe itemewe. Rero imbonerakure zaboneka ko zari ikindi kintu kitazwi mu gihugu. Niho igihe Perezida Ndayishimiye aje, mu minsi ya mbere vyabonetse ko hari ingingo zafashwe ku mbonerakure ziragabanya kakariro. Ziragabanya kakariro gushikaho habaho ijambo riraho twese twakomeye amashi rya buramatari w'intara ya Kayanza, nyakubahwa Koloneli Remy Cishahayo aragira ati jewe nzosanga ariko akora ibikorwa vyajejwe umutekano atari wajejwe tuzihurira, kuko umva we n'umusirikare ntiyavyumva ingene abo basivile bagenda gukora ibikorwa vy'abajejwe umutekano bakihindura abapolisi nabo, hamwe ugasanga bambara ari imyambaro w'igipolisi n'igisirikare, ahandi ukabona agendana za motorora, ibintu bitagira uko bingana. Ni kuri ico kintu ntawe utari yagishimye ico gihe. Ariko muravyibuka ko mu kwezi k'umunani umushikiranganji ajejwe urwaruka yahoze ari n'umukuru w'imbonerakure Ezekiel Nibigira, ari nawe yatanguje imbonerakure kuzigira nk'abasirikare, kuzigira nk'abapolisi, mu biri hano yita Operation Aigle Éveillant, niwe havuye aja kuvuga ijambo, avuga ijambo riteye ubwoba gose, wumva ko aja kurivugira hamwe mu Kayanza nyene kuri wa muburamatari kuja kumuvuguruza, ukumva ko avuze ati ahubwo nimuje ku kivi. Mu nyuma twarabonye imbonerakure dusubira guhamagara kugira amadefile, twarabonye dusubira kubwirwa amajambo, wumva ko basubiye gutera bagarukana muri vya bindi nyene umenga ni ikindi gisirikare kibitse ngaho. Ibi bintu rero ku bwanje nko bavuze uti n'umutwaro yaraje gukura ku Barundi, birakwiye kwicarirwa, kuko uyu munsi biretse kuba vyeruye nk'uko vyahora bimeze ku butegetsi bw'umuhisi Nkurunziza, ariko hirya no hino turacumva imbonerakure n'ubu zishobora guhagarika umuntu, turamwumva abandi bafatwa bakabugwa irengero nk'ariya mu za Cibitoke, abantu benshi bajabuka muri Kongo bagiye kurondera akazi, abantu bavuye muri Kongo bakajabuka Rusizi baza mu Burundi, turumva ibibera ku mupaka w'u Burundi na Kongo hariya mu Cibitoke, aho imbonerakure zifata abantu bakaca babugwa irengero, abandi bakicwa, zikabanyaga ivyo bafise, ibiziga bikaboneka mu Rusizi. Ivyo bintu birabandanya kuvugwa cyane mu Cibitoke. Turumva no mu tundi turere aho usanga hari imbonerakure izwi cyane aho hantu, ihohotera abanyagihugu, ibakubita, ikababwira ko ataco bazoyigira. Umuntu yoshima ko hariho hamwe hamwe tuza turumva imbonerakure igira bene ivyo kumva yafashwe. Ejo bundi twaravyumvise mu ntara ya Cankuzo, naho abari bafashwe bamaze mu munyororo umwanya urume rumara babararikuwe, mugabo ico kubafata kikaba kinabayeho kubera bakubise umuntu. Twarumvise n'ahandi hake hake wumva ko bishika bagafatwa. Twarumvise kandi ikindi gitangaje giherutse nimwe muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro, aho umukuru w'imbonerakure muri iyo ntara yafashe umukuru w'umugambwe CNL yitwa Richard Havyarimana ku mutumba, akamusohora ijoro, akamutwara, mu nyuma akamutora, bagatora ikiziga mu ruzi Ruvyironza. Twarumvise uyo acibwa urubanza sentare y'Imwaro, mu nyuma sentare y'Iyungururizo yamuha. Turumva ko uwo muntu yahanywe naho babaha ibihano atari byo basanzwe baha abandi. Umuntu yishe umuntu bikaboneka, ikiziga kikaboneka, mugabo ukumva ngo bamuciriye ngo gupfungwa
imyaka 15. Ku bandi uri kurumva baharanira agateka ka zina muntu bacigwa imyaka 32, abacigwa gupfunga ubuzima bwose batarinze no kwisigura, mugabe imbonerakure yabonetse ko yishe umuntu ukumva ngo ni imyaka 15. Urumva haracyariho akabuze, ariko urumva ko imbonerakure ubu bishobora gushika tukumva yahanywe. Hari ya mbonerakure yatwara icegera c'umukuru w'imbonerakure Gitega, naho nyene twumvise yahanywe. Ivyo ntivyari bimenyerewe ku ntwaro ya Nkurunziza, ariko imbonerakure n'ubu ahatari hake mu gihugu ziracatera ubwoba. Imbonerakure n'ubu ziracigira ibitangaza ukamengo ni ikindi gipolisi canke igisirikare casizwe mu gihugu. Ivyo ntibirahera n'ubu. Ku kibazo wambajije uti mbega umukuru w'igihugu akunda kwagira amakosa ayakora wenyene, iki rero abantu baba bipfuza kuba abakuru b'ibihugu bakwiye kukimenyera. Umukuru w'igihugu aba ari hejuru y'inzego zose z'igihugu. Wumvirije indahiro arahira ibintu yiyemeza ko agiye kuzokora, nivyo bituma nyene mu nyuma amaso yose amugarukako. Vya bintu yarahira bitabonetse, abantu bagaruka kubimubaza. Yaratwemereye kugwanira ubumwe bw'abarundi bose. Mu gihe ubwo bumwe bubaye nabi, tugaruka kumubaza igituma biyangara. Yararahiye ko azofatanya abarundi, yararahiye ko azogwanya ihonyabwoko, ko azogwanya ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa. Bibonetse dusubira kuza kumubaza igituma biba, kandi yararahiye ntihagire ico akora ngo bihagarare. Niwe yaturahiye ko azokubahiriza agateka ka zina muntu, yaba ibiri mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, mu mategeko y'u Burundi, n'ibiri mu masezerano mpuzamakungu u Burundi bwemeje. Ivyo bihonyowe tugaruka kumubaza igituma yabirahiye ntabishire mu ngiro, kandi yaravyiyemeje. Yararahiye kugwanira gukora ku buryo inzego z'igihugu zose zikora neza. Yararahiye ibintu bitari bike, indahiro yiwe ntisanzwe. Muri ico gihe arabibazwa, singahe iwacu gusa n'ahandi hose nuko. Ni nkuko no mu ntwaro za kahise, iyo abantu bavuze ivyabaye nabi ku ntwaro ya Repubulika ya gatatu bavuga Perezida Buyoya, ugira barashobora kuvuga n'umushikiranganje yari afise, bavuga Perezida Buyoya. Iyo bavuze ivyabaye kuri Repubulika ya kabiri vyarabaye nabi, baca bavuga Perezida Bagaza. Bavuze ivyabaye kuri Repubulika ya mbere, bavuga Perezida Micombero. Ivyo uwihaye kuba umukuru w'igihugu ategerezwa kubimenya ko ibizoba mu gihe ciwe azobibazwa. Mu gihe bikozwe nabo musi yiwe, igikorwa ciwe nico kubahana, nico kubahindura, kuko twamuhaye izo nguvu ko ashobora gukura uyu agashiraho uyundi abishoboye. Atabikoze amakosa aguma amujako. Ico rero ntuze kumbaza ngo mbega abunganizi biwe babazwa ibiki. Bibazwa ubwa mbere umukuru w'igihugu, hari hamubujije kubikora, twamuhaye inguvu zo kubakura agashiraho abandi babishoboye. Icya gatatu wambagije cerekeye impunzi, uti mbega hamwe impunzi zoba nyinshi zipfuza gutaha, twebwe twobibona gute, twobwira iki abandi basigaye cyane cyane nk'abahunze kumvo za politike. Je nibaza ko wihenze mu kubaza ikibazo. Si hamwe impunzi zoba nyinshi, impunzi zose dusaba gutaha. Wibuke ko naje uriko urakibaza ndi impunzi, umenga wanabishizemo. Impunzi twese, si hamwe impunzi zoba nyinshi, ni impunzi twese. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi duherutse guhimbaza amaze imyaka 30 avuga ko Uburundi ari cibare c'abarundi, umurima rusangi w'abarundi bose, ko atamugwi numwe w'abarundi ukwiye kwihariza Uburundi, ko ata n'umwana w'Uburundi numwe akwiye gukwegegwa kutaba mu gihugu ciwe ngo nagume mu mahanga. Ntumbaze rero ngo ni hamwe hoba benshi abisaba. Tubisaba twese, dukeneye gutaha twese, tukaba mu gihugu twubahirijwemwo, dukingiwemwo, dufise uburenganzira bukwiye kandi twese bungana, ata mwana n'ikinono. Umurundi wese afise iteka, afise ugushira kizana, ashobora gutunga ivyo agatunganirwa, tugashobora guhiganirwa ivy'igihugu ata nkomanzi, bataraba ngo ufise ubwoko ubu, ngo uva mu mugambwe ubu, ngo uva mu ntara iyi, ata citwazo na kimwe bashobora gukoresha. Umwana wese w'Uburundi avutse akaba azi ko afise uburenganzira bungana n'uwundi mwana wese avukiye mu gihugu cacu canke avutse ku Murundi. Aho niho duhagaze, nta bindi vyo kuvuga ngo hariho benshi bazobisaba, ni twese tubisaba. Icuko hari amakungu
yohava yirukana abarundi avuga ngo mu Burundi ibintu byaratunganye. Hariho ibihugu bimwe bimwe nk'igihugu cya Tanzania turakunze kukivuga, biboneka ko gihonyora uburenganzira bw'impunzi. Nayo ubundi ivyo uvuze ntibibaho. Impunzi mu gihe yamaze kwakirwa nk'impunzi barayakira bakayikingira. Amategeko mpuzamakungu akingira impunzi avuga ko mu gihe iyo mpunzi yumvise ko itunganiwe, ikumva ko ishobora gusubira mu gihugu, muri ico gihe baraheza bakayifasha ingene itaha. Nayo ubundi naho bose mwikambi zimba bose bavuga ati tugomba gutaha kabumwe, avuga ati jewe sindatunganirwa, ubundi uyo ategereza kuguma akingirwa n'ayo mategeko mpuzamakungu yerekeye impunzi. Ubwo bwoba rero ufise je ntabwo mfise ngo bazoca birukana ku nguvu, kiretse ibyo tubona bibera mu gihugu cya Tanzania bibabaje cyane, kandi tubandanya kwiyamiriza, yaba twebwe, yaba amashyirahamwe mpuzamakungu, yaba no muri ONU, muri HCR, bose barabandanya kwerekana ko Tanzania ihonyora uburenganzira bw'impunzi. Hari n'uwundi kumbure nubwira ko ikibazo naho ijwi kumbure ridashotse riboneka ngaha ndiko ndishurira ubunyene, yari nagiriye ko anambaza ati umukuru w'igihugu yavuze ko impunzi zifise uburenganzira nk'ubw'ibikoko. Reka ico nze kukigaruka ko ciye mbona ko hariho ibindi byose gikwega, ico kibazo dakiza ko mu nyuma, ariko nagira nsubire ndabishimangire, ntabwo badufise ko abarundi bataha twipfuze, ahubwo ni vyiza habonetse abashobora gutaha bigashoboka. Ikitubabaza nuko hari abahunguka n'ubu bashika mu gihugu, ukumva basubira kuburagizwa, ukumva basubiye kurondera ingene bahunga, kandi ukumva baracunzwa aho bari, tukumva bamwe barasubiye kwicwa kandi bahungutse, tukumva bicuza kuba bahungutse. Ivyo nivyo bitubabaza kurusha. Hanyuma abashaka guhunguka babishatse babafashe bataha impore, ariko uwumva adatekaniwe abe aragumya ahari, ahubwo dusabe amakungu gukingira abarundi bacu, Uburundi ntiburungike baza kubicira muri ivyo bihugu baba barahungiyemo. Izayi, urakoze kandi nawe kuri kano kabazo ubajije, kuko nako kazanye ikindi kibazo nyine gikomeye kiri mu gihugu, aho hasubira kuboneka ukwivuguruza, mbere umuntu akanibaza vy'ukuri ico umuntu aba ariko aravuga ico arico, kuko nk'uko bivuze Perezida Ndayishimiye yarashimitse mu ijambo ryiwe ryo kuwa 5 Ruhuhuma, aho twibuka imyaka 30 iheze habonetse amasezerano y'ubumwe. Yarashimitse gose ku ijambo ryo gusaba ko abarundi botahuka mu gihugu, ko impunzi zogaruka. Ariko kandi gitangaje, umunsi mbere nuvuga ku itariki 4, ivyo yivuze ku itariki 5, ariko ku itariki 4 niho bari bagiye kumanika kuri sentare Ntahinyuzwa, bamanika ivyandiko bivuga ko abantu bashika 34 barimwo 12 bo mashirahamwe yigenga n'abamenyesha makuru, barimwo abanyapolitike, bamwe mu ndongozi z'abanyapolitike batavuganwa n'ubutegetsi, bashika n'imiburiburi 8, barimwo n'abandi bahoze ari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi, bakavuga ko abo bantu bose baciriwe urubanza rumwe, bagiye gupfungwa imyaka y'ubuzima bwabo bwose. Ivyo bakabikora umunsi umwe imbere y'uko Perezida Ndayishimiye aza gusaba abantu gutahuka. Aho murumva ko biza biboneka ari igihushane. Muri iryo jambo kandi hari ijambo yashimitse ko yaravuze ko batigeze ab'impunzi. Ico carantangaje kuko we nyene mu rindi jambo aravuga ko yigeze gupfungirwa i Tanzania. Yaravuze ko aho yavuga ko ata gihugu cabafashije ngo ku rugamba, aravuga yuko niyo Tanzania bavuga ari ico gihugu ca mbere yapfungiwemwo. Ico gihe rero apfungirwa i Tanzania, ntumbaze ivyo yari arimwo, sinzi ko ico gihe ariko aritemberera nuko nawe atabaye impunzi vy'ukuri. Kuba impunzi, yavuze ko iyo uri impunzi mu gihugu uba urimwo, uba urushwa uburenganzira n'ibikoko vyaho, no kuvuga urutwa n'isazi, urutwa n'akanyegeri, urutwa n'imbeba, n'amajambo ubwa mbere bwo bigoye kumva ingene umukuru w'igihugu ashobora kugereranya umuntu
n'ibikoko. Ico kintu kiragoye kumva. Imbere yuko tuniyumvira ukuri kw'ivyo ariko aravuga aho kuba guhagaze, umuntu ashobora kwibaza ingene atahure ikibazo c'agateka ka zina muntu. Kuko mu gihe yarahiriye kubahiriza agateka ka zina muntu no kubahiriza amasezerano mpuzamakungu y'agateka ka zina muntu Uburundi bwashizeko umukono, ariko akaba afata ko impunzi ifise uburenganzira busumbwa n'ubw'isazi canke akanyegeri canke umubu, kandi Uburundi bwakira impunzi, umuntu asigara yibaza mbega bimwe yarahira yari yumva ivyo ariko aravuga. None impunzi ziri mu Burundi ga yemwe, za mpunzi z'abakongomani zihuzuye, zimwe z'abanyamurenge n'abandi, niho twabonye mu minsi iheze bagenda bafatwa ukuntu kwari guteye isoni. We afata ko abo bafise uburenganzira buri nyuma y'ubw'ibikoko biri mu Burundi. Mwumva ivyo bintu bitarengeje, bidateye ubwoba, ijambo nk'iryo rivuzwe n'umukuru w'igihugu.